mushobora kuba mwibaza muti mbega imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ubu vyifashe gute mu gihe umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Ezekiel Nibigira yariko ashikiriza ibyaranguwe mu mezi 6 aheze ikiyagishizeko hari n'ibindi byinshi yavuze mbere yishuye no ku bibazo bitari bike byamenyesha makuru tumwumvirize. Muri aya mezi 6 twaragiye ku gikorwa bimwe mu bikorwa twashoboye kugerako ubwa mbere na mbere twarashoboye gukora ingendo zitari nke na cane mu gice ca mbere c'aya mezi 6 twaragize ingendo zitandukanye zadufashije kuja mu manama yabaye ku rwego rw'akarere, amanama yabaye ku rwego mpuzamakungu, kandi muri izo nama tukaba twarashoboye gufatiramwo ingingo zitari nke, ingingo zitandukanye zituma ibikorwa turiko turakora bigenda neza. Twarashoboye no kugira ingendo zatumye tubandanya gutsimbataza imigenderanire myiza hagati y'igihugu c'u Burundi n'ivyo bihugu twashoboye kugendera, kandi hakaba harashoboye kuboneka umusaruro utari muke. Aha twovuga nk'igihugu ca Maroc, igihugu ca Egiputa, igihugu ca Tanzania, twaragiye muri Arabia Saudite, turaja muri Qatar, eka no mu bindi bihugu irya nino. Ivyo vyose tukaba twabikoze kugira ngo dushobore gutsimbataza imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'ayandi makungu. Ntitwasohotse gusa, ariko kandi igihugu cacu ni nyabagendwa. Twarashoboye kwakira natwe abashitsi batugendeye, turabakira neza. Abo bashitsi hariho abari baje mu manama yari asanzwe atunganirijwe hano mu gihugu cacu c'u Burundi, hariho kandi n'abari baje kugira ngo nabo nyene babandanye bashimangira bateza imbere imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'ibihugu vyabo. Mu bikorwa twari tujejwe twaragerageje gukora, turakorana n'abarundi basanzwe bari hanze bakorera mu bindi bihugu, ari nabo twokwita la diaspora burundaise. Abo onye twarakoranye cane, turagerageza turabakurikirana mu buryo bwose dushoboye, kugira ngo na cane tubahimirize kumva yuko ari abarundi kandi igihugu cabo kibakeneye. Tukaba mbere tunakenguruka kuko muri bino bihe turiko turabona muri bo abarundi bari hanze hariho umutima uriko uravyuka mu buryo budasanzwe, werekeza igihugu cabo, bakunda igihugu cabo, aho mbere bamwe batahora bifuza no kukizamwo, abenshi bivanye no kubakurikirana neza no guhanahana amakuru n'ivyumviro vyatumye vy'ukuri biboneka ko umutima wo gukunda igihugu ugenda wongerekana.
rero twisunze aho twakoreye, ibihe twakoreyemwo, ico no kwita environnement, nukuri burya turi intare, turi intare, twarakoze ibishoboka kandi n'umutima rugabo. Amanota rero abadukorera bazoyaduha. Abarundi bataronse uburyo bwo gutora, muravyumva ko utaronse ingene utora kandi ku murundi wese ari ikintu aba yifuza ko yokora, murumva ko vy'ukuri urumva ko babaye. Aha nishize mu kibanza c'abatatoye. Ariko rero ndazi ko nabo batahura ko ari abarundi, barabitahura cane, kanatsinda niyo bari barabibona ingene bimeze. Abarundi batari bake mu bihugu barimwo bari bugaranywe, kandi burya rero twebwe nagira ndababwire ko nk'abajejwe intwaro mu gihugu tuba tujejwe abari hano mu gihugu n'abari hanze yacu, abo bose turabakurikirana kuko tubakunda kandi tubakurikirana. Nta wari gufata ngo ashira abo barundi ku icumu ngo nimusohoke. Mbega bari gusohoka bajahe ko ibihugu barimwo navyo vyari bifise ayandi mategeko. Kurya rero vyagenze, vyabaye ku neza y'abarundi twese, vyabaye ku neza y'abana bacu bari hanze y'igihugu dukunda, twitaho, dutegerezwa gukurikirana ubuzima bwabo ku munsi. Kandi ndazi ko nabo nyene barabona yuko ingingo yafashwe yabaye ingingo ruvyeyi, ingingo yo kubakunda. Ku bwacu rero Imana ishimwe, abarundi bashoboye gutora ibice byinshi kwijana, barababereye mu ngoro, kandi murabona ko byagenze neza. Inyuma y'ayo matora ibintu vyarabaye vyiza cane, amatora araba meza cane mu mahoro n'umutekano, igihugu cose murabona uko bimeze. Mbere uyu munsi tukaba dufise n'inzego zitorewe n'abanyagihugu ziriho, duhereye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Ndayishimiye Evariste. Nuko rero igisigaye nuko twubaka igihugu. Ivyabaye vyarabaye, kandi vyabaye kuko igihugu ari ngombwa yuko kibakingira, kikabarinda, kikabafasha, kibakurikirana iyo baba bari hose. Ibihugu dufitaniye imigenderanire myiza biriho, kandi ni byinshi cane. Ni vyinshi cane. Ibindi bihugu navyo mu mibano y'ibihugu hariho amanivo, ingero z'imigenderanire, kandi navyo twebwe
muri diplomasi murabona ko amanama yose atumiwe turayajamwo, ibikorwa byose bihamagawe turabijamwo, tubona imigenderanire yifashe neza hagati yacu n'ibindi bihugu, yifashe neza cyane. Hariho ubajije ibijanye n'ama exoneration, ndahava nsanga iki kibazo kingoye kwishura, kuko twebwe tujejwe kuraba ko abantu bakwije ivyangombwa kugira ngo baronke ayo ma exoneration. Ibijanye no kuraba ko ivyabaye exonere vyagiye gukora nyene ivyo vyategerezwa gukora, si uruhara rw'ubushikiranganji bwacu. Harya akazi karagabuye, hariho ababijejwe, twebwe twamaze kubona ko barabibereye, twamaze kwerekana ko iyo exoneration bashobora kuyironka, ababijejwe nabo baca bafata igikorwa cabo mu minwe.